Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye kaze mu kiganiro impamba y'umunsi gica ku Impamba TV, aho tugomba dusangira amajambo y'Imana, ariko kandi reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mana nziza, Mana y'ubukuru bwose, ubwiza n'ububasha n'icubahiro bikugarukeko mu izina ry'umwami Yesu, amen. Ndabahaye kaze, ni Apotre Jérôme ninahaswe kaze mu kiganiro cacu, aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Novuga nahaye teme cyangwa titre ivuga ngo vayo. Iyo tuvuze ngo vayo, birumvikana ko umuntu adukurikiranye afise ahari, umuntu wese ashobora kuba afise ivyo arimo. Rero twashatse kuvuga ngo vayo canke get out your comfort zone. Hari akarere ugaraniwemo, hari ahantu Imana igushaka, mugabo hari ahandi umenyereye utari kurashaka kuva. Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu Itanguriro gice ca 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, havuga ngo, turasoma duhereye ku ijambo ry'umutwe, haravuga ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Mvuze kuri uno mutwe, Imana yari yarahamagaye Aburahamu. Aburahamu ariko arahamagarirwa ahantu, nico gituma twavuze ngo vayo. Mu yandi majambo, Aburahamu arafise ahari, mugabo aho hantu hari si Imana imushaka. Hari ahandi hantu Imana imushaka hanyuranye n'aho asanzwe ari. Usomye rero ku murongo wa mbere, haravuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Amen. Imana rero ibahesagire, Imana ibakomeze. Ni rino jambo tugomba tuvugane, tugomba tuyage. Ni Apotre Jérôme ninahaswe muganira, tuvugana kuvuga ngo vayo. Wewe uri kurankurikirana, ufise ahantu Imana yakubariye, reka ndakubwire ngo utarava muri ivyo urimo, utarava aho hantu uri, hariho ivyo Imana itazogukoresha, hari aho Imana itazogushikana, hariho ivyo Imana itazokorana nawe, kubera iyo zone urimo si zone yawe yo gukoranamo n'Imana, si zone yawe yo kuvuganamo n'Imana, si zone yawe yo kugenderanamo n'Imana. Rero ngo ihamagarwa rya Aburahamu, Imana ihamagara Aburahamu, iramubarira ngo va mu nzu ya so, va mu gihugu cyanyu, va mu muryango wanyu. Iyo tuvuze ivyo uno munsi, sinovuga ngo ucuva mu gihugu cyacu, sinovuga ngo ucuva ku bavyeyi nimba ari hukiri, sinovuga ngo ucuva muri miriye geographique usanzwe urimo, ariko nukuva mu vyiyumviro vya kera. Bibiliya ivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha, ivya kera byose biba biheze, biba bihindutse bishasha. Rero hariho kuva mu vyiyumviro vya kera, hariho kuva mu vya kahise, hariho kuva mu vya karonda. Biravuga ngo niwarobanura ibidahwana, ukarobanura ivyimbura kimazi, ukabikura mu vyingira kimazi, Imana izoshobora kugukoresha ibidasanzwe. Hariho ivyo rero abantu bamenyereye, hariho ivyo abantu tumenyereye, ugasanga ivyo twamenyereye, ugasanga experience turimo niyo ituma tudashaka kuva mu vyo turimo ngo tuje muri bishasha Imana iriko iraduhamagarira. Rero Imana ibwira Aburahamu ati, va mu nzu ya so, va mu gihugu cyanyu, va mu muryango wanyu, ugende mu gihugu nzokwereka. Abanyamihamagaro mudukurikirana, ab'Imana yahamagaye, ab'Imana yatoranije, ab'Imana yavuganye namwe, hari ibintu Imana ishaka gukora, mugabo kandi mutaratandukana. Hariho ivyo Imana itokorera hajya ahantu uri, hariho ivyo Imana itokorana nawe ukiri muri kijya kibanza. Nico gituma ndakubwira ngo vayo, sohoka, va muri comfort, va muri mu kuneserererwa ivyo urimo, rengana ivyo urimo, va muri ivyo. Hariho n'ibindi, muri ivyo aravuga ati, ndenganya Mana, menya amabanga, ngerere muri mpwemu yera, noye kwama mu mubiri. Hariho n'ahandi shaka gushika, hariho n'ahandi, hariho n'ibindi vyiza hiye imbere. Hari igihe umuntu nivyo ashobora kuba ari mu bintu vyiza. Aburahamu ntiyaragowe, Aburahamu yadandaza ibigirwamana vya se, Aburahamu ntiyari umukene, mugabo kandi se wiwe Tera yari yaramuhaye ivyo amukorera. Reka ndakubwire ngo hari ivyo ushobora kuba urimo kandi biboneka nk'ibigufitiye akamaro, biboneka nk'ibigufitiye ikimazi, mugabo nimba hari hahandi Imana iguhamagarira, naho wowe ubona umenga uzohomba, reka ndakubwire ngo niwemere gufata risk. Kuko iyo wemeye gufata risk n'Imana, birafise inyungu. Kugumbira ivyitwa inyungu binyuranye n'ivy'Imana igushakako.
rero va muri ico gihugu, va muri ivyo vyiyumviro vya kera, va muri ivyo bikorwa vya kera, va muri izo ngeso za kera, va muri ivyo bintu wegera imbere, kuko hari ibindi Imana iguhamagariramo. Murazi Aburahamu avuyeyo yajanye n'umuhungu wabo Loti, mugabo kandi Imana hariho ivyo itashimye gukorana nawe bakiri kumwe na Loti. Hari abagenzi, hari ivyiyumviro, hari ibikorwa, hari abantu, hari imigwi kanaka, hari amarigara, hari ibintu kanaka Imana ishaka kuvamo kugira ngo igukoreshe ibikurikira. Rero kuvayo kwawe kurafatanye n'ivyo Imana icikora. Rero Imana iramubwira ati vayo, je mu gihugu nzokwereka, je ahandi nzokurangira, je ahandi nzoguhishurira. Kumbure hariho ivyo Imana yavuganye nawe, kumbure hariho ivyo Imana yakuhishuriye, kumbure hariho ivyo Imana iriko irakubwira. Mugabo kandi birasaba yuko uva muri fase ya mbere y'ivya mbere vya Kristo, y'ivya mbere vy'ubuzima, y'ivya mbere vyaho wahamagariwe, ugakurikira Imana. Ngo bagenda barongorwa n'inkingi y'igicu ku murango, kandi iyo nkingi y'igicu mw'ijoro ngo yababera inkingi y'umuriro kugira ngo ibarongore. Kandi iyo nkingi yari ijejwe gushiraho itandukaniro, kuko ngo ku Bisirayeli mw'ijoro yabaha umuco, hama ku banyamahanga aribo banyegiputa ikabaha umwiza, kugira ngo habeho intane hagati y'Abisirayeli n'abana bo muri Egiputa b'Abanyamisiri. Rero reka ndakubwire ngo niwemere kuva muri comfort, niwemere kuva muri kamenyeri, niwemere kuva muri ivyo wamenyereye. Emera kugendana n'Imana, naho kugendana n'Imana womengo birimwo riske. Reka ndakubwire ngo nivyo birimwo inyungu kurusha gustareha mu vya mbere Imana iriko iragukuramo. Rero ku murongo wa 2 havuze ngo nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangirana, ngo n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Ivyo vyose Imana iriko iramusezeranira. Niyamara kuva hajya hantu, niyamara kuva muri bigi Imana yamubwiye, niyamara kuva muri ca gihugu, nitwamara kuva muri vya bindi, nitwamara kuva muri experience, nitwamara kuva muri kamere, nitwamara kuva mu bitajanye, nakuvuga ngo hariho ivyo Imana icivuga rero, ngo nzoguha umugisha, nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguhindura ihanga rikomeye. Kandi si wewe gusa uzogira umugisha, ahubwo n'abantu bazogira umugisha ku bwawe. Rero nashaka nakubwire ngo kutavayo kwawe gutuma hariho abandi bantu batagira umugisha ku bwawe. Murazi mwese amakuru ya Yona, Imana imutuma Ninewe, Yona aravyanka, ariko kandi Yona amaze kuvyanka, Imana kubera yari ifise umugambi wo kugira neza abantu b'Ninewe, Yona aja mu bwato itarushishi ngo urufi ruramumira. Yona yanka umugambi w'Imana. Reka nakubwire ngo iyo turiko turagambarara kuca Imana iduhamagarira, bituma tutindahaza cyangwa turadindiza, turatevya umugambi w'Imana gushika. Hari abantu Imana ishaka gutabara kubera wewe, hari abantu Imana ishaka kugira neza kubera wewe, hari abantu Imana ishaka guha umugisha kubera wewe. Mugabo va muri comfort, va muri ivyo vya mbere, va muri ivyo wamenyereye, va muri ivyo bintu, niwemere gufata riske kugira ngo ushobore kwinjira mu Imana iriko iraguhamagarira. Kuko kwinjira mu Imana iriko iraguhamagarira bifatanye n'abandi bantu benshi baso beneficia ivyiza bifatanye no kumvira Imana iriko iraguhamagarira. Rero ngo amaze kuva Imana yamati niwamara kuvayo nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, abantu bose, abantu benshi bazogira umugisha ku bwawe. Mwene data naje kukubwira ngo wemere kugendana n'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe kugendana n'Imana umengo biragora, rimwe na rimwe hari igihe kugendana n'Imana umengo biravuna, rimwe na rimwe hari igihe kugendana n'Imana umengo ntivyoroshe. Mugabo ndakubwira ngo kubabarana n'Imana birafise inyungu kurusha kunezeranwa n'ibindi bintu ivyo ari vyo vyose. Gukubitanwa na Kristo birafise inyungu kurusha gutegwa amashugwe n'ibindi bintu ivyo ari vyo vyose. Rero kwemera ico Imana iguhamagare, kuva muri comfort, kuvayo, vayo, sohoka. Get out your comfort zone. Hariho comfort urimo, hariho ivyo wiyugaraniyemo, hariho ibintu wamenyereye, ariko reka nakubwire ngo va muri kamenyeri, wemere kugendana n'Imana, kuko Imana izogukoresha ibikomeye, Imana izoguhagurusa, Imana izogushitsa kure, Imana izogukoresha ivy'ubuhizi, Imana izogukoresha ibidasanzwe. Imana iriko irarondera abakozi. Mugabo reka ndakubwire, Imana yiteguye gukorana n'abantu bemera guhara amagara, n'abantu bemera guheba ubuzima kubwo bwami bw'Imana. Nico gituma Yesu yavuze ati abazoheba ubuzima ku bwanje abo bazosubira baburekipere, ariko abazobugumya ku bwabo abo bazobutakaza. Acaravuga ngo igituma data nkunda nuko ndekura ubugingo bwanje ndavyishakiye ngasubira kubwakira, ngo nije ndaburekura nta muntu angobera,
ariko ndaburekura ndabyishakiye ngasubira kubyakira gusubira kubutora ngasubira kuburekipera. Rero aje ati ariko umuntu atazoburekura agashaka kubugumya kubwiyo uwo ni wazobubura, mugabo uzobuheba kubganje uwo ni wazoburonga. Rero ndagutera intege, nimba hari ico Imana yavuganye nawe, nimba hari business Imana ikubwira, nimba hari bikorwa bishasha. Mu Kirundi baravuga ngo umuhini mushasha utera amabavu, ariko umuhini mushasha hari inyungu ufise. Kubera iki? Iyo ari ikintu gishasha cyama gifise inyungu, ikintu gishasha cyose kiba gifise akarusho kurusha ico cyasubiriye. Rero reka ndakubwire ngo ivyo twari tumenyereye birashobora kuba byari byiza kuko twabimenyereye, mugabo kandi ni wemere kubabarana na bishasha ariko bifise umwimbo mwiza uhwanye n'ivy'Imana igushakako. Rero Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, Imana igushigikire kandi gukomeze. Reka nsengere wewe, hari abantu bananirwa no gufata ingingo, bakabona ivyo bokora, bakabona ivyo botambukiramo, bakabona ivyo bokwinjiramo, mugabo barafise ubwoba bwejo. Reka ndakubwire ngo ntutinye ubwoba, ariko uhitemwo kwiheba, kwirekura. Ariko ni wirekurira mu maboko ya Kristo, naco uzoba arakwitwararitse, naco uzoba arakubabara. Ariko ni wirekurira muri we hariho kuzigama, ariko ni weshima kwigumiza mu yandi maboko atari amaboko ya Kristo. Reka nakubwire ngo uzoshobora kubura byose, ariko abamuhingirako ntaco bazogira, ntibazogira ico bakena, ntibazogira iciza bakena, kuko abaramira mu kuboko kwiwe. Dawudi aravuga ngo uhereye nkiri muto none ndashaje, ariko sinigeze mbona umugororosi yahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegereza. Reka nakubwire ngo umwiragize, ntuzokena, ntuzohebwa, kandi si wewe gusa ariko n'uruvyaro rwawe ntiruzogusegereza, abazogukomokako ntibazosegereza, kuko wemeye kugendana n'Umwami Imana. Data mu izina rya Yesu ndasengeye mwene data, ndasengeye abadukurikiranye bose, ubakomeze mu izina ry'Umwami Yesu, ubashigikire ubane nabo, ubagirire neza. Abavyananiye gufata ingingo ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo bahiyo abilite, ubaha ubwo bushobozi bwo gufata ingingo kugira ngo bashobore kugendera mu byo bitezeko, kuko umuntu wese ariho urafise ivyo umwitezeko. Rero bagire neza, ubaha inkomezi, abadende kubukibu bongera inkomezi, nk'uko ijambo ryawe rivuga, ni wewe uha umutsima uwo kurya umuntu arya, ni wewe uha umubivyi imbuto. Reka ubaha imbuto abakeneye imbuto, reka ubaha umutsima abakeneye umutsima. Umuntu wese umwiyereke ku rugezo agukeneyeko, mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Nimero yanje nakamenyesho ko guteranya 257 79 200 942. Musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire cyane.